Yeza agateka k'abana banyu. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteramanye na radio Nderagakura kaze muri ano makuru avugwa kuri uno mugoroba tugira ngo tubashikirize naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niwe yatowe ngo abicegera curongoye isoko rusangi ry'akarere ko mu buseruko no mu bumanuko komeza. Hari kuri uyu wa kane mu gihe yari yitavye inama igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize iryo shirahamwe i Lusaka mu gihugu ca Zambia. Kuri uyu wa kane niho hahimbazwa mu Burundi umunsi wahariwe gukunda igihugu, aho mbere abarundi baca bibuka ku ncuro igira gatatu urupfu rw'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza, imboneza mu gukunda no gukundisha igihugu. Harategekanijwe isekeza ryo gucandaga abana kuva ku givuka kuva gushika ku myaka 7 kugira babakingire indwara y'ubukangwe, bikaba bimenyeshwa n'ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Izi nizo nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya duca tuja mu idonido. Charles Bigirimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma, makuru mugira mu yashikizwe na Anosiate Ndayizigiye. Ndasuye kubaha mwiriwe ndabaha ikaze mu idonido ryano makuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo kuri uyu wa kane rumushikana i Lusaka mu gihugu ca Zambia, nkuko biri mu itangazo ry'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yitavye inama igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta yishirahamwe ry'isoko rusangi ry'akarere ko mu buseruko no mu bumanuko komeza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari we yaciye atorwa ngo abe icegera c'urongoye iryo soko komeza, nkuko bivugwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa kane niho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, umunsi wahuriranye no kwibuka ku ncuro ya gatatu urupfu rw'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza. Ibirori bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega, bikaba vyatangujwe no gushira ingori z'amashurwe ku ntatema y'umuhisi Petero Nkurunziza. Bikaba vyabandanije mu kumviriza amajambo atandukanye hamwe no gukurikira igice c'ijambo rimwe mu yashikirijwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibirori rero bikaba vyari vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umushikiranganje wa mbere, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, abasigwa bo muhisi Nkurunziza, abakuru b'igipolisi no mu gisirikare n'abandi bubahwa batandukanye. Mu majambo hashikirijwe hakaba hagaruka kwiragi Petero Nkurunziza yasigiye abarundi ryo gukunda no gukundisha igihugu c'u Burundi. Ekana Jean-Claude Karegwa yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza amenyesha ko iragi uwo muhisi yasigiye abarundi ari urukundo rutagiramo agahemo ku gihugu no kubene gihugu, ngo akaba kandi amwibukira ku kuntu yicisha bugufi agakunda n'Imana. Iragi nyine icubahiro Petero Nkurunziza yasigiye abarundi iragi ry'urukundo rutari urw'agahemo ku gihugu no kubene gihugu. Ikindi novuga iragi ryo kurinda no kwitanga, ryo kwigisha no guhagararira iteka n'itekane by'u Burundi. Iruhande yo gutsimbataza amahoro n'umutekano, kunywanisha abarundi no gusasagaza intwari ibereye, intwaro ya nyine icubahiro Petero Nkurunziza yaranzwe no gukunda Imana n'ibikorwa. Dusenga dukora dusenga cabaye civugo yashize imbere kuva gishikira amabanga. Afatiye ku mateka y'igihugu cyane vyagoye Burundi mu mwaka wa 2010 no mu mwaka wa 2015, Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gutanguza umugambi wo kuzirikana igihugu, gutyo abarundi turiga kandi turamenya amabanga y'igihugu, turamenya iyo tuva niyo tuja, turamenya umwungu huma n'udahuma,
benshi muri twebwe twigira inama y'intango nshasha. Ikindi kintu gihambaye abarundi bazokwama bibukira ko imboneza kizigenza Petero Nkurunziza n'ishaka rishemeye ryo gusubiza Uburundi iteka ry'igihugu citunze kandi citunganiriza, igihugu c'abagabo bigaba bakigaburira, igihugu c'abantu bataremewe gufashwa, bataremewe gutega amashi, ariko nyabuna baremewe gufashanya n'ayandi makungu. Mu kigabane cyo gutsimbataza intara yo kwikukira, ntawe uzokwibagira guhagarara rugabo kwiboneza kizigenza Nkurunziza, aho yavuga ati Burundi n'ubw'abarundi, ntawe uzobukunda kurusha bene wabo. Arongera ati abasuma barahawe ikaze mu Burundi, nayo abasuma turabiyamirije nibateshwe bate. Amajambo meza n'ibikorwa vyiza vyamuranze, uwo bivuga yotera ryarenga agahereza gutera ijoro ijambo. Ariko rero sinorangiza nibukije ikiruta ikindi mu byamuranze, ico naco kikaba ari ukwicisha bugufi no kubaha Imana muri byose na hose, akama twibutsa ko ataco turi tutagizwe n'Imana, kandi ko ataco dufise tutahawe n'Imana. Tuzokwama tumwibuka nk'uwafashije abarundi kunywana n'Imana no kubibuzimu, tukaja ibuntu biciye mu kunagura imico kama y'abarundi. Umuhisi Petero Nkurunziza ngo yarafise umutima w'urukundo kandi agakunda n'igihugu ciwe c'amavuko. Ivyo bishikirizwa n'urongoye urunani rw'amashira hamwe y'abahoze ku rugamba KSPD mu mpfunyapfunyo y'igifaransa, akavuga ko ndetse ko bari ku rugamba bari bamuhaye izina ry'ubuhizi umuhuza. Moise Bukuru akabona ko mu ntumbero yo gukurikiza iragi ryiwe abarundi botsimbataza amahoro n'umutekano, bakongera bagakunda igihugu mu kugiteza imbere. Kurikira Moise Bukuru yari kuri mikro ya mugenzi wacu Juvenal Barenga. Ivyo tumwibukira ko ni vyinshi, ndibaza ko tutobidondagura ngo tubiheze, ariko bimwe bimwe ivyo tumwibukira ko cane yari umuntu akundana kandi akunda igihugu ciwe c'amavuko. Yari umuntu akunda gukorera igihugu cyane, hanyuma mbere akunda siporo. No kuvuga yuko umuntu akunda siporo aba ari umuntu yugurutse cyane, akunda abajene, kuko kenshi nkino abazikina benshi usanga ari abajene. N'umuntu yakundana n'umuntu wari we wese, ataraba ubwoko, ntiyavangura. Biga mwebwe muri nko ku rugamba, ikintu mwibukira ko cyane n'igiki? Turi ku rugamba murazi neza yuko ari we yari kizigenza, ariko hariho n'irindi zina ry'ubuhizi bamwita muhuza. Yari umuhuza kuva kera. No kuvuga yuko ibintu vyose vyaca mu nama n'ingiro, yari umuntu ahuza abantu, yaradukundanishije. Mwiyumvire namwe abantu bavuye mu ntara zitandukanye, ubwoko butandukanye, abantu kandi b'imico itandukanye, mugabo bagahurira ku kintu kimwe, bakagihuriza ko ico cubu mubona turiko co gutsimbataza amahoro n'umutekano. Bagahurira ku rugamba ariko bose rwo guhabuza demokrasi, kandi bose bakaganira bumvikana kugeza aho tuza mu gihugu tugashika ku matora ya mbere. Mwarabonye uko bigenda. Impanuro twoha abarundi ka tutibagiwe abo twahoranye ku rugamba, nuko ikintu ca mbere bobumbatira amahoro n'umutekano, kuko no mwiragi yaturaze birimwo, yarakunda kubivuga cane no kuvyigisha, hanyuma bagakunda igihugu. Kuko amahoro n'umutekano bihari, abene gihugu twese tugomba kumenya yuko ikiba gisigaye ari ugukora ibikorwa vy'iterambere, nkuko nyine icubahiro adasiba kubiduhamagara ati kura amaboko mu muzu, murime mworore kijambere, na cane cane tubicishije mu makoperative, kugira mu 2040 eka ndetse no mu kuduga mu 2060 haze hagere Uburundi bufise ishusho y'akarorero isumba aho tugeze ubu. Umukozi wa leta wese ategereza kwerekana ico yakoze. Uwo mwaka nzokara ndababwiye, kuva mu kwindwi bahora bavuga ngo ndakara nzokara. Abadashaka gukora batuviremwo, twebwe twikorere, twe dushaka gukora. Mugabe ibinebwe tuvyase bazokora kubikora basange nabikoze. Ko babaye ibinebwe ari je muca mubaza, sivyo? Agira muca kubaza ngo directeur general ngo neva ntaca tumariye. Ibaze yacumuye je ndara ntaryamye nkora, na wundi ari iryamiye ibereye mu kabare, bagaca bavuga ngo ni neva taca amazi. Nanje uwo muntu yankwegeye muzonyagiriza namwagira iki? Rajindira gakura turandana n'amakuru twabateguriye. Abajeje intwaro bose guhera kuri babura amatari b'intara basabwa kumenyesha bene gihugu bose ibijanye n'ingingo yarayifashwe ni banki nkuru y'igihugu
yo guhagarika amanoti y'ibihumbi 10 hamwe n'amanoti y'ibihumbi 5. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryahezwe habona n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano hari kuri wa kane. Muri iyo tangazo kandi rimenyesha ko itangwa ry'impusha zo kugura begeranya ivyimbugwa ivyo bita amastoke rihagaritswe gushika ikiringo catanzwe cyo guhinduza izo noti kirangiye. Kurikira Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Itangazo rijanye n'ingingo iherutse gufatwa ni Banki Nkuru y'Igihugu. Dufatiye ku itangazo ry'Ibanki Nkuru y'Igihugu ryo kuwandwi ruheshi umwaka wa 2023 rihagarika inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 vy'amarundi zakozwe ku igenekerezo rya 4 mu kakaro umwaka wa 2018 gukoreshwa mu Burundi. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano butegetse babura amatari n'abajijwe intwaro muri rusangi kumenyesha abenegihugu bose iryo hagarikwa, bongere babibutse guhinduza izo noti nashasha guhera ubunyene kugira ntibazoje kurundana wa munsi w'igenekerezo rya 17 ruheshi ico gikorwa kizorangirirako. Abajejwe intwaro bategetswe kandi guhimiriza, kurarika no gukurikirana abenegihugu bose bafise n'izo noti kugira ngo bose bazihinduze na zishasha mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana abegereye, ata noti nimwe isigaye. Abo bajejwe intwaro basabwe gukorana n'inyamiramabi mu runani kugira umwene gihugu ahabwa amahera mashasha angana na yakera ajanye guhinduza, ata muntu yitambitse hagati yiwe n'abamuhindurira izo noti. Ubushikiranganje bukaboneyeho no kumenyesha ko itangwa ry'impusha zo kugura begeranya ivyimbugwa mu ntara ribangiriwe guhera uyu munsi gushika ku igenekerezo rya 20 ruheshi umwaka wa 2023. Guhera uyu munsi harekuwe gusa abagura ivyimbugwa bike bike vyo gufungura mu ngo zabo. Uwuzofatwa ariko aregeranya ibifungurwa nk'ibigori, amasaka, ibiyoba, umuceri, ibiharage n'ubushaza imbere y'iyo tariki ya 20 ruheshi umwaka wa 2023 azohabwa ibihano ruhasha. N'ujejwe intwaro canke umutekano azofatwa atazofata ingingo zibereye zo kubuza iyegeranywa ry'ivyo vyimburwa twavuze, nawe nyene azohanwa bimwe vy'akarorero. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 8 ruheshi umwaka wa 2023 n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Niteretse Maritino. Mu makuru avuga mu gisata c'amagara y'abantu, ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikizaruho nyanganda sida buramenyesha ko butegekanya isekeza ryo gucandaga abana kuva ku kivuka gushika kufise imyaka 7 mu ntumbero yo kubakingira indwara y'ubukangwe. Iryo sekeza rikaba ritegekanijwe kuva ku wa 10 ruheshi gushika ku wa 13 ruheshi no mwaka. Ivyo bishikirijwe byashikije kuri wa gatatu n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje Olivier Nijimbere mu ruganda rwo gutegura iryo sekeza. Twamenyesha makuru agasaba abavyeyi kwitabira iryo sekeza kugira ntagire umwana numwe azosigara adakingiwe iyo ndwara. Indwara y'ubukangwe hariho abatari bakiyibuka, ni indwara yandukira cyane, igakarira cyane cyane abana batarakwiza imyaka 5. Nkuko rero mwari mumaze kubimenyeshwa, igihugu cyacu Burundi kikaba kiri mu kiza c'indwara y'ubukangwe kuva tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2023. Duhiriwe duhishije rero, ni indwara nivyo ibangamye, ariko turafise uburyo bwo kuyigwanya. Ubwo buryo bwo kuyigwanya rero nta bundi n'urucanco. Nico gituma rero twateguye irisekeza mu gihugu cyose, tukaba tuzocandaga abana barenga gato 2,700,000 mu gihugu cyose. Iryo sekeza rero tukaba twaritunganije kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku igenekerezo rya 13 kuno kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Isekeza rizogende neza, ntihagire umwana numwe azosigara ataronse urucanco. N'urucanco rero
rw'amama umwana wese azoronswa amama abiri novuga nti ni igikorwa kidasanzwe kuko tuzokoresha uburyo tutari tumenyereye gukoresha kuko abajejwe gutanga urucanco no gutanga inyigisho zo guhimiriza bazokora ico gikorwa kunzu hanyuma inzu bazoba bahejeje gucamwo bacandaze abana batekanijwe bafite hagati y'umwaka gushika ku myaka 7 ubwo rugo rero bazoheza bandike koko bahaciye hanyuma umwana yaronkejwe urucanco nawe bazomusiga karangi ku rutoki rutoyi rw'ububamfu kuko dufise ihangiro ry'uko atamwana n'umwe yosigara inyuma kugira ngo dushobore kurwanya ikiza cyatwinjiranye nk'uko amahangiro yo kw'isi abitegekanya dutegerezwa guhagarika iki kiza mu minsi 120 nisekeza rya mbere tuzoca kandi dusubira tubandanye tuzokwiza amasekeza 3 nuvuga ko irisekeza rya mbere tunganije mu kwezi kwa gatandatu tuzoza tubamenyesha kandi ayandi matariki isekeza rya kabiri n'isekeza rya gatatu ariko tukabamenyesha yuko ari kugira ngo dukurikize ibyo dusabwa n'amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo tube twahagaritse umugera kikiza mu minsi 120. Ishirahamwe ry'abavuzi banonosoye vyo gukurikirana imbanye no kwibarutsa abavyeyi APCR mu mpfunyapfunyo ryatunganije umunsi wo guhanahana ivyiyumviro kuri uyu wa kane mu gukamaro ko gupimisha imbanye hakiri kare mu kugabanya impfu ziba mu gihe cyo kwibaruka. Ngendakumana Veniste arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko hakiri abakenyezi badapimisha imbanyi zabo ku gihe kandi abanonosoye kubakurikirana baraho. Agasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu gufasha guhimiriza abapfasoni bibungenze gupimisha imbanyi no guha akazi bene abo bavuzi kuko bakiri bake mu mavuriro. Uno munsi twaramutse duhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abahinga mu gukurikirana imbanyi no mu kwibarutsa abakenyezi bita muri rw'igifaransa aba sage-femme mu Burundi aracari ingorane kubera ubwa mbere leta yarabigishije kandi ari benshi cyane mugabo gushika no munsi bakora mu mavuriro n'ibitaro baracari bake cyane ari na cituma mwabonye ko impfu zigihitana abakenyezi bariko baribungenga zikiri hejuru cyane mu gihe ari abakenyezi bashika 334 ku bana 100 bavutse bakomeye mu gihe isigomba kubigabanya gushika ku rugero rwa munsi ya 70. Abakenyezi bibungenze nkinda z'ubwa mbere abesha abakobwa barundi kazi barongogwa batagiye guhanuza abaganga mu gifaransa bavyita conception prénatale. Iya ubwa mbere baja kwibaruka baciye kuba n'abaganga cyane nka twebwe abasage femme n'abandi bavuzi nk'abameze niho boronkera inyigisho zingene bazifata mu rugo harimwo no gupimisha imbanyi hakiri kare mu gihe iyo mbanyi yabonetse harabera n'inyigisho z'ukuntu niyo mbanyi yoboneka ko ari umuntu usanga afite ingorane ntoyi akaza kubaka atayizi hanyuma akabura umwana aho hose turamuheramwe inyigisho ngene azifata nico kiri mu ntambamye abakenyezi b'abarundi abahungu abasore barongora bataciye kubona n'abaganga bimwe twita consultation prénatale nayo ubundi singorane y'amavuriro leta nkoze rubatse amavuriro menshi mu ndara hari uburundi mu bihugu bifise amavuriro ugiye kuraba mu mitumba hose hari amavuriro ubu urabona ko n'ibitaro makomine bihari twatanguye gufasha gushikira aba bakenyezi muhira mu kibano dushaka nuko ahantu hose muri quartier ku mutumba cyane aho tubona ivyo biharo ari bike haba aba sage femme bagashikayo bakabanza bakabahimiriza twanashaka no muri etat civile ko aba sage femme gira ikibanza bakabaha inyigisho kuri abona zinyigisho baronka muri etat civile ntizikwiye abarundi n'abarundi kazi baja kubaka ibintu bijanye n'ingo n'imiryango ata binini babizi ko nk'ibi vy'imvyaro kuko nta muntu yokwanga gusuzumisha imbanyi mu gihe abizi azi imbanyi ishobora no kumuhitana akaburiraho n'umwana. Akamo twotera ubwa mbere abarundi bose n'abarundi kazi nuko ubwa mbere bobanza bakamenya ko ubufasha buhari kwa muganga sage-femme muri rw'igifaransa ko bubahari babiture kugira ngo bashobore kubafasha. Ica kabiri dutera akamo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu abasage femme nuko yobaha akazi bagafasha kuko urabona mu mavuriro no mu bitaro hariyo bake cyane n'abariyo kazi bafise n'ikeshi kubera urabona ko leta yafashije kugira abakenyezi n'abana bavuge kuri gusa rero usanga bafise akazi keshi kubera usanga ari bake. Amakuru twabateguriye kubashikiriza akabari ngahagarukiye ku isaha 1:49 mwakoze kuba mwayateze amatwi. Shimira na Charles Bigirimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma mugira ijoro ryiza mwese murakoze.